Akazi kanje ntikagarukiye ngaha, ubu naho ngiye kuja mu Burundi hamwe no mu Rwanda, nabonye nahone hari abagore beza n'abakobwa beza. Ni icamamare mw'isi nzima. Ni icamamare, ni icamamare. Amavideo amajana ane. Umugabo umwe wenyene. None hari ikintu je ntaramenya. None mu bisanzwe yakorera hehe? Muri Tanzania yakorera hehe? Ahantu aba Kanuni yakorera. Muri ofisi, iyo ofisi yahurirako n'abo bantu. Uyu ni umugabo yarayafatanywe amasanamu y'abagore bashika amajana ane ariko arabasambanya. Ni umugabo wo muri Guinée Equatoriale. Uwo Murundi kaza ati none uyu mugabo yakora ibi bintu akorera he? Mu yandi majambo umengo bariko arabaza agomba yumva ahantu akorera aje kumuraba kubera yabonye ibikorwa akora atari ibikorwa bisanzwe. Canke yabonanye inguvu zidasanzwe. Kandi umuravye eka afise inguvu zidasanzwe. Abagore majana ane. Reka maze ndababwire mu majambo makeya uyu mugabo wariwe. Ni umugabo wo muri Guinée Equatoriale. Ni umutegetsi imbere wo hejuru yafatanywe amasanamu. Yitwa Balthazar Ebonge. Uwo yari umugenduzi mu kigega ca leta. Aha rero yarafatanywe amasanamu canke ivideo zishika amajana ane zimugaragaza ariko arakora imibonano mpuzabitsina n'abakobwa batandukanye n'abagore b'abategetsi batandukanye bo mu mushikiranganji kandi butandukanye bo muri kino gihugu nyene ca Guinée Equatoriale, mbere n'abo hanze y'igihugu ca ababa baje bava mu bindi bihugu. Bivugwa ko aya masanamu yoba yafatanywe mu mashini yiwe canke laptop mu gihe yariko arabazwa ibijanye n'ibiturire, maze mu bajejwe umutekano mu gihugu asanzwe abamo ca Guinée, umwe mu bategetsi agasangamwo harimo n'umukenyezi wiwe bakoranye iyi mibonano mpuzabitsina mu buryo butunguranye n'uyu mugabo. Ibi rero ntivyamwereye kubera ko vyaciye bija hanze cane. Uyu munsi bigeze hehe? Hari amakuru avugwa yuko uyu mugabo yoba akomoka mu gihugu ca Tanzania, nubwo nyene atavyemezo bihari, ariko aba muri Guinea. Habarini ndugu zangu wa Tanzania, nimelazimika kujifunza Kiswahili kwa ajili ya kuzungumuza na nyie. Naona video zangu zinasambaa sana, watu mnaandika, watu na niambia maneno tofauti. Mimi nachopenda kuambia ndugu zangu, ili litavuka salama, mniombee, siko sawa. Sio kwamba nimependa hiki hapa ambacho kimetokea. Ni makosa ya kibinadamu. Kwa hiyo nawaombeni sana, endeleeni kukaa katika peji yangu ya Batasari Engonga. Okay, hano rero nta byinshi kwa kila kinachoendelea. Nawapenda sana Tanzania. Hano nta byinshi novuga, reka tubandanye kwiyumviriza ba bagore ivyo bariko baramuvuga ko nuko bakiriye iyi nkuru. Hewe uyu mugabo ni icamamare mw'isi nzima. Ni icamamare, ni icamamare. Amavideo amajana ane. Umugabo umwe wenyene. None hari ikintu je ntaramenya. None mu bisanzwe yakorera hehe? Muri Tanzania yakorera hehe? Ahantu aba Kanuni yakorera. Umva bavise abakenyezi bashiye bashaka kumenya ahantu akorera n'ahantu aba. Nta kindi kintu bakeneye. Bamenya akorera n'ahantu aba. Muri ofisi, iyo ofisi yahurirako n'abo bantu. Washaka aje kumuraba canke ashaka aje kuyiraba iyo ofisi kabisa. Murumva ko namwe idasanzwe. Uwundi mukenyezi ati nyene gasa umugore mwiza, nkababuze ngo urutoke rukombe inkono kwa maruhi. Hano umugabo kumwe gasa umugore mwiza, nkababuze ngo urutoke rukombe inkono kwa maruhi. Sha wamenyereye Uburaya ntabwo mbwa kamwe ndabiri atari. None mama Happy dusumiriza video twirire shora, dusumiriza video twirire shora nayo tubigenze gute? Mama Happy no adahora buri bintu by'Abatanzania cyane cyane, nagende kudusumira sho atuzanira. Uyu mugabo
ko natoranya basha nkawe umugore wiwe nukuri ntacyo afise cyo kuvuga kabisa avugiye iki wapi ntacyo pe nanje aricyo sinoronka ico mvuga mbaya kanita reka mbanze ngeze ngaha gatoya ariko ndakomeza kubazanira andi majwi. Hano twashize kuraba reaction abagore bagira nyuma yo kubona iyi video. Ikigaruka cyane ni tubwira ahari, tubwira ahari. Hano turaza no kugaruka mu bijanye n'ibihano bifuza ko yohabwa kuko navyo ni ibintu biba bikenewe kumvwa. Bamwe bavuga bati reka mureke, abandi nabo ati none hari abafashe ku ngufu. Ibi vyose muraza kubyumva, muraza kubyumva kuko abana bariya bavyakiriye. Uyu nawe ariko aravuga ati ahubwo duhe video nyinshi twirire show, ngo dusumire video nyinshi ngo twirire show. none jewe ikibazo mbadabasha ni ivy'ukuri ni video amajana ane z'abagore batandukanye eske nimba ari video amajana ane Majanane umukinyi wa prono n'abakinyi ba prono nta cadre sa video bashobora kuba umuntu umwe umuntu umwe video majanane atandukanye ngize abagore bana ngira ngo niwe umuntu arongoye abagore benshi ku isi none yaragamije iki basha iyo ariko ararondera iki ariko arahamura iki mumbwire canke no kumubeshera yariko arahinda umusozi, yagomba kwimura umusozi biranga. Uyu ati none mu by'ukuri video majanane nababwiye ko ndabasangiza ivyumviro by'abakenyezi kugira mwumva abakenyezi b'abarundikazi ukuntu bakiriye iyi nkuru. Ubu numwe ati video majanane canke ni kubesha. mama Happy je ndashaka ugende kuzana utundi tuvideo turabe Baratwishinga no gushaka kuronka utundi tuvideo birabire show. ejo uzodusumire utuvideo turabe kubera video amajana ane jewe sindumva amajana ane umugabo umwe abagore batandukanye abagore amajana ane kandi afise n'umugore none umugore wacu abigenza gute mumbwire muntabara umugore wuwe arabigenza gute arahukana arasaba divorce arabigenza gute Ati none umugore wabigenza gute arahukana arasaba divorce yabigenza gute. N'abakenyezi ntibarabisobanukirwa ariko bashaka ngo babahe izindi video nibaza ko muvyumva. Uretse ko mwaramusa amahoro n'abo bagore bashoboca bahukana nakwambia ni hatari Ati none bane bagore ico bigenda gute, niho bahagaze barazaguma ku bagabo babo baca bahukana. Ibi ni ivyumviro by'abakenyezi. Nashimye kuba ivyumviro by'abakenyezi kubera yuko batandukanye baba bivuga gutandukanye kandi bibona za gutandukanye. video mwaramaze kuzironka mama Happy wewe nasigara mu ikorosi nimuduhe n'izindi amavideo amajana ane nimuduhe Murumva abakenyezi aho kugira ngo bagire ikindi kintu bavuze icyo bashaka gusa bishakira video birabire. Nimuduhe n'izindi video nimuduhe n'izindi. igaza wa uko iminsi ihera nuko n'ibintu bitera bihinduka Mm. hari umuntu uboye block ikintu gute yokireba aya ma application ateranza niyo atuma n'ibindi bintu babimenya cina abanya application kuri TikTok bariko batibwiye ukuntu umuntu yafuze ikintu kujya ku asuprima tout le monde ushobora kukiraba rero uko ibintu bigenda bihinduka niko ibintu nubwo bubloka gute hari umuntu kuri telefone ayinjiramo akayinjiramo neza uburyo atakintu na kimwe bishobora kumunanira nubwo bubloka gute bidashobora gukunda niko rero bigenda bihura nuko batera bamenya ibindi bintu Kumbure uwo reka aravuga ibi ariko bibaza ukuntu izi video zagiye hanze majanane zose. Ndakubwiye yuko uko zagiye hanze ari uko abajije umutekano bariko baramusopa hanyuma basobagera ku mashini yiwe hanyuma basangamwo izi foto izi video baraheza baragira izi video baraheza barabona ukuntu video ziboneka. Ariko no namye ndaba kuri Twitter yiwe uwo mugabo wewe avuga yuko ari rementanya mugabo nibaza ko shasi nshiro banza mugabo urabona ko ari ibintu nyene yaba yumvikanye n'abari kumwe ico
nibaza ko batomwagiza no kubafashe ku nguvu kuko yashiraho video hari telefone hariya kumbure ngira bigira no mu kwikingira hamwe nozofatwa azabone ko twariko turagira aka video hariya twariko turifata ta nguvu zabaye mu baranizana ugiye kuraba barizana vraiment uyu Yama Ebonge ashobora mbere no kuzovyemera akavyemanga muga akavuga yuko yumvikana n'aba bantu babikoze kuko mu bigaragara nta nguvu zabayemwo nubwo ntari umucarubanza. Reka dukomeze twumve uko abakenyezi bakiriye iyi nkuru. Hewe uyu mugabo ni icamamare mw'isi nzima. Ni icamamare amavideo amajana ane. Umugabo umwe wenyene. Umwe gusa. None hari ikintu je ntaramenya. None mu bisanzwe yakorera hehe? Ariko urumva gabasha. Mu bisanzwe yakorera hehe nico akeneye gusa. Bana mumurikira muri commentaire ni mumbwira impamvu bariko barabaza aho yakorera. Video ukeneye kuziraba ndashira link ngaha muri commentaire uce winjira muri groupe baziguhe ni video zitagira uko zingana. Muri Tanzania yakorera hehe? Avuga ati niyo bakora muri Tanzania ndafata indege ngendeyo. Aba kanuni yakorera. Aba muri Guinea musangeyo. Muri ofisi iyo ofisi yahurirako n'abo bantu. Ushaka uje? Ngira baramurotse. Ngira baramurotse umugabo. Tebese ijambo nemeye ko ari kuri gusa. Umugabo wese umugore nk'uyu abana nk'abajya vema. Cyo kuri babona amavideo nk'aya se riba umugabo akiri muto. Ahubwo ngira n'ibizimu byamucuma ivyo bintu kuko Jesse nibaza ko akomeye. Ntavyo nibajije ko yoba akomeye. Arakomeye nta kibazo na kimwe afise nta n'ibizimu byabimutuma reka twumvirize uyundi. Ahubwo ngira akoresha akadawa ndibaza ari umuto akoresha kuko nta kuntu abantu amajana ane bose bokwemera yuko bokora ivyo bintu na kamera bayibona. Na kamera bayibona bakavyemera atari umuti. Urya shetani ari n'amayeri menshi cyane vema. Niyatari kabisa. None nk'abagore amajana ane nimba bo bose bubatse ntibagiye kwahukana. Bagiye kuba basingomada. Uribaza. Bose batangaza n'ukuntu abagore amajana ane bose bahurira ku muntu mu mugabo ndabibutse ko atabikoze mu gihe kimwe usanga yaramaze imyaka nk'ingaha abikora ariko nyene yishimisha abikora yishimisha abandi kuko ari umutegetsi abaha akazi abandi akabaha amafaranga ndibaza kuko urumva ko na dosiye yatumye bamuvumbura nuko yahombesheje amafaranga bariko baramusopa iyo yajanye bagaheza bakabona izo video. Ntibibazo mu gihano kingana gute? Jesse mbone igihano bazomuha. None kumufunga bazomufungira iki? Aho nyine abagore nibo biyandarika. Urumva ntawe yafashe ku nguvu baravuganye kamera shira hajya uremera kamera ukemera ukaja mu wese none ngaho tuvugisha n'ukuri. Abagore tayari bamaze guca urubanza ati none nk'uyu mu by'ukuri ikosa ryiwe ririhe ko bavugana kamera gashira hajya ikosa ryiwe ririhe. Abagore nibo biyandarika. Urumva ntawe yafashe ku nguvu baravuganye kamera shira hajya uremera kamera ukemera ukaja mu wese none ngaho tuvugisha n'ukuri. Mutari ngaho usanga yabemerera akanoti gakwiriye. Urumva akanoti gakwiriye kabisa kubona akanoti sino kagisha we Erega bafise amakenga nyene kwico kintu bati kumbure yabimera akanoti gakwiriye kandi byo birashoboka canke akaba akazimu kimwe nabona ni freshere arazifise bashaka kuba mu bamukurikira no kwifreshere navyo birashoboka. uyu nta gihano bamuha igihano bamuha nuko aba yakwandika izo video nindi yarya abantu bakuze. Umva umukenyezi nawe basha amwambitse izera ati nta gihano bamuha kubera yarya abantu bakuze. Erega uyu nta gihano bamuha igihano bamuha nuko aba yakwandika izo video nindi yarya abantu bakuze. Ngo yarya Iyo we bari abana kubera baba bakuze igihano bamuha nuko aba yasohoye izo video naho kuvuga ibindi
ikada nta kindi gihano bohabwa bongera nyene yakoresha umuti. urumva ati baramaze kumucira urubanza ati nta gihano akwiye canke nta gihano bihabwa kubera ko yagiye abantu bakuze ati mubwo baba ari abana bari kumuhana ariko ndakwibutsa ko n'ibi bihanwa nubwo bari abantu bakuze yabikoze nabi ku busanzwe. Koresha umuti ko ndazi nta muntu yohava yemera ko umuhungu amufata video kandi azi yuko bama bazandagaje kimwe gusa nabo bakobwa ntibaba bazi yuko harimo n'abandi arafata video wengira yagupahanga akakuregera akagushira ku murege amagakubwira ati dukora ibi ahubwo video ziyo usanga zisohotse bose barabikoze. Muravyumva yuko ata bintu vyo kugira birimo. Je mu vyo ngerageza kubona mu video urabona ko bose baba bavyumvikanye ko kuko yarava ahantu bari ku gitanda akagenda video akayistara neza akagaruka ku gitanda umuntu akabona ko video nka zinkiye niho nabonye bashobora kuba batari bavyumvikanye canke nyene akaba yarabizi uwo muntu mugabo akavyirengagiza ariko hari nizobona yahaguruka akagenda kuri kamera agatereka kamera neza akongera akagaruka mu gikorwa barimo murumva yuko biragoye kuvuga ko kandi yabigira nkana yagomba umuhizi. Gusa urabona barashobora kumuha n'igihano aravye n'abashobora no kumwica mw'ibanga, barashobora kumwica mw'ibanga kubera ubazi igituma harimo abagore b'abagenzi biwe, hariho umugore ngo w'umupasiteri, hariho abana ngo b'abategetsi, urumva abana b'abategetsi ngo barimwo nyene n'abandi b'imiryango yiwe nyene ngo barimwo, uyu aravye nawe ashobora kumwica mw'ibanga, arashobora gupfa. Uvuze neza none hari umwana arimo n'ukuri hari umwana arimo je atacu bumuga ko nta mwana arimo atakugira imyaka mbona bose ari abagore bicambyaha none mumve ko sakoza ari gakomeye umugabo ivyo rero ivyo baciramwo uraza amatiku ntanuka ugaca uyacira mu gitsina amate n'ukuri araketse kura ugaca uyashira mu gitsina amate si aho kuja mu gitsina wapi amate ni mabi mu gitsina ariko none abo bagore barafise abagabo ariko abigirana nabo abo bagore baranakomeye cane imaraya nyene zo ngaho mitandao yuko sidavyonga uyu mugabo ko ari muzima kw'isi ngira arabizi ikintu we umva abantu bose byabananiye kandi abakenyezi kugira nashimye kubasangiza amajwi y'abakenyezi kugira twumve ukuntu bavyakiriye kumva bagenzi babo amajinane ku mugabo umwe byagenze nk'uko twumva uko bavyakiriye ariko murumva yuko bisobanukirwa abandi bavuga bati nta kosa afise none ntibumvikana agafatana kamera agashirako video ubusanzwe birumvikana ko ego ikosa rishobora kuba ririmwo nyene mugabo hariho n'ibindi vyumvikana ko baje inama umuti wo mugabo afise umuti kwega kubera none nko kubona umuntu nk'uwo n'umumaraya ariko abonana n'abantu batandukanye nk'umukobwa kayinja akonka ntazi nayo kubera nk'ibikwana akonka kweri ingorane kabisa nk'uyu yatwaye mu mazi uyu yajanye mu mazi uyu wowe ubona ari bazi reka uyu mugabo si muzima basha si muzima uwo mugabo ashaka ari muzima ariko akoresha ibintu ibiti vure kuko nta muntu yokwemera ko bamufata video wapi n'imaraya ntishobora utuma uyifata igipande co hepfo ariko amaso ntayashiremo ariko uyu mugabo urabona we wariyemera nawe aranajamwo ubona uri we kwera aramuhava amujanira ibigora kandi mbona atanifunga ni umutegetsi rero yabikoze mwabyumvise ko ari umutegetsi wo mu gihugu ca Guinée Equatoriale umutegetsi yitwa Ebonge uyu Ebonge Balthazar Ebang si Ebonge murantunga ni Balthazar Ebang umutegetsi wo muri Guinée Equatoriale Balthazar yari umugenduzi mu kigega ca leta aya masanamu mwumvise ko bayamufumanye igihe bariko baramukora ku matohoza ku mafaranga bivugwa ko yanyuruje
ubu tuvugana rero nta makuru dufise ko yamaze yoba ari mu minwe y'abajejwe umutekano mugabo ngo amatohoza arabandanya ntituzi ko amatohoza ariko arabandanya ari aho yugaraniwe canke ko amatohoza abandanya yidegemvya. Ibi navyo nyene tuzobigarukako kumbure twagira amakuru tumenya. Ico nagomba kumvisha gusa ni abakenyezi none bavyakiriye gute bamaze kumva Baltazaro yabacengetereye abakenyezi benshi nk'uku ari umugabo umwe. Numvise ko bavuga ati reka Baltazaro bashobora gukoresha umuti abandi ati ni ukuri ntacyo bakwiye kumugira kubera garagara barumvikanye. Burya umuntu aza gufata video nk'uko twabibonye ugatekereza nabiteye amakenga. Uyu rero ngo yari umukenyezi wiwe uba ari kumwe abamwumvise ko hariho n'abakristo baravuga ati niko tubona yafise umugore mwiza kweri kubera iki yasize umugore we mwiza aja kumusambanira ko kandi afise umugore mwiza. Ariko na Baltazaro murabona ko nawe nyene ziriko ngira mu vyo bamushima harimo n'izifresheri ziwe. Reka nce ndangiza rero ndabashimira inshuti zanje. We nawe mucira ubanza uruhe ku bwawe ubona hari kose yakoze ku bwawe vyari kugenda gute? Aho turahurira muri commentaire muraza kumbwira uko nawe mbona vyari kugenda canke uko bizogenda ibizokurikira inyuma yaho amaze gufatanwa video majana ane. Please muvyumve neza, video majana ane bazibona ngizi video majana ane nizo bamufatanye still de ariko aragira ntuzenya ngono murantunga cyo mwumvise mwumvise ko ari amajwi ndabahaye babivuze je ntacyo navuzemo kandi bakenyezi. Link muri description hepfo muri commentaire ndayipininga link ya groupe mwinjireyo mwirabira ibi byose byo guhisha niyo nkuru iri kiravugwa hirya no hino ku isi cyane cyane mu bihugu vya East African Community iwacu. Murakoze.